data turaguhaye icubahiro, turagushimiye igitondo ciza, turagushimiye umugisha wawe, ni wowe ubana natwe ukadukorako, ukatuganiriza, ukaduhumuriza, ukatwubaka. Turi inzu yawe uri kurubaka mwami, turaguhaye icubahiro. Turagushimiye mwami ibyo umaze gukora byose, ibyo twashoboye kubona n'ibyo wakoze mwami rimwe na rimwe tutabona, mugabo turazi ko bihari, ni byinshi cyane. Turaguhaye icubahiro, uri Imana ugira neza, reka icubahiro kibi cawe, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Naneza bw'abaririmbyi, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tudatevye reka dusangire ijambo ry'Imana. Turaza gusanga ijambo ry'Imana rivuga gusaba no kwakira ibivuye ku Mana. Amen. Turaza gusoma muri Matthieu 7 à 12. Matayo ikigabane c'indwi kuva ku murongo w'indwi. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutse ayugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mw'ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusabye? Nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ibyo ari byagezwe n'ibyabavugishijwe n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana uno munsi ijambo tubwira dusangire ni ijambo rivuga gusaba canke gusaba hamwe no kwakira ibivuye ku Mana. Imana ishimwe cyane gose. Haleluya. Ubundi yo nigisha ijambo ry'Imana ndakunda kubalansa ivyo nigisha kugira ngo tube équilibré mu byo twakira biva ku Mana. Mu ijambo ry'Imana turabona yuko hariho ibyo Imana idusaba, hariho n'ibyo Imana itwemerera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nka dimanche passé nako ndigisha ibyo Imana idusaba. Haleluya. Ngono munsi ndashaka nigisha ibyo Imana itwemerera. Ko rimwe na rimwe hari igihe twibanda ku ruhande rumwe canke ku rundi, ugasanga ntitubaye équilibré nk'abakristo. Hari umukristo azi yuko amaze gukizwa hari ibyo yemererwa mu Mana, sivyo? Akamari muri ibyo mu byo yemererwa. Hari n'abandi bakizwa bavuga ati ibyo Imana idusaba ukwezwa. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu nama ngerageza kubalansa kugira ngo tubimenye byose. Imana ishimwe cyane. Murandaba mu buzima nimwaraba education y'amapays communiste nka Chine, amapays socialiste, kenshi uzosanga bafise education iri basée sur les devoirs. Abana babarera babigisha babereka ibyo bategerezwa gukorera societe, gukorera imiryango yabo, urumva ibyo bategerezwa. Imana idufasha. Haleluya. Kandi ni byiza cyane. Imana ishimwe. Nimwaraba mu mapays occidentaux, nubwo za Burayi, muri États-Unis n'ahandi, education yabo iri basée sur les droits. Bigisha abana ibyo bemerewe. Umwana abazi yuko umuvyeyi yamukubise, umwana aremewe guhamagara kuri 999 akashamagara polisi iti umuvyeyi yankubise, bakashamufunga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. So ibyo nasanze byose ni byiza, mugabo iyo bitabaye équilibré n'ingorane. Nico gituma no mu ijambo ry'Imana, iyo dusoma ijambo ry'Imana turabona ibyo Imana idusaba, turabona n'ibyo Imana itwemerera. Ubuherutse dimanche passé nariko ndabigisha ingene muri Kristo Yesu amacakubiri y'ubwoko bwose yakuweho n'umusaraba. Kandi icyo Imana ibidusaba nuko justement iyo muhemu y'amacakubiri twitandukanya nayo. Haleluya. Mugabo nagiye gusanga igihe cyose ijambo ry'Imana ritwigisha ivy'Imana idusaba, ijambo ry'Imana ridusubiza ku musaraba. Kuko ibyo dushobora gukora byose cyangwa ivy'Imana twiteze ko byose ni en fonction yuko Yesu yaritanze ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Impamvu twitandukana n'impwemu y'amacakubiri niko ijambo ry'Imana tweka ko Yesu hamwe ku musaraba yarakuyeho ubwansi buri hagati y'amoko yose. Ubwansi buri hagati y'umugabo n'umugore, ubwansi buri hagati y'umuzungu n'umwirabure. Imana ishimwe cyane. Ubwansi buri hagati y'amoko atandukanye mu gihugu. Imana yakuyeho ubwo bwansi
ibicishije ku musaraba mu kurema umuntu umwe mushasha. Imana ishimwe cyane ko twabonye yuko uno munsi yaba Kristo yaba n'abari muri we nta muntu tukimenya ku by'umubiri kubera ko muri Kristo Yesu habonetse icyaremwe gisha. Haleluya. Ari naco gituma uno munsi twebwe twakira ijambo ry'Imana turavukana. Nivyo Yesu avuga ati mbega ninde data ninde mama ninde abo tuvukana, sabanyi bumva ijambo ry'Imana bakarishira mu ngiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ibyo twabonye yuko ijambo ry'Imana igihe cyose ritwereka no devoir ritwereka umusaraba, kuko igihe cyose twiyumvire cyakoretse ku musaraba nivyo biduha inkomezi yo gushobora gukora icyo Imana itwitezeko. Igihe tutabikoze natwe tuko turafata ikimazi ca Yesu Kristo tukagihindura ubusa. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo ni kubw'ibyo rero muri 2 Corinthiens 5 twarahasomye aho bavuga yuko Kristo tutakimumenya ku by'umubiri. Musomye haruguru gatoyi baratubwira ijambo rikomeye, batubwira ngo nuko rero Kristo Yesu yapfuye ari umwe apfa ku bwa bose kugira ngo abariho bose ntibabeho bacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabambwa ku bwabo. Imana ishimwe cyane. Igihe cyose ijambo ry'Imana ritwereka ibyo twebwe dutezwa gukora, ibyo Imana itwitezeko, ibanza kutubwira ati banza murabe ku musaraba. Hari uwapfuye ku bwanyu mwese kugira ngo nabwe uno munsi mubeho kubwiwe. Haleluya. Ce sont nos devoirs. Imana ishimwe cyane. Mugabo uno munsi rero ndashaka tuganire sur nos droits. Yesu twasomye avuga ngo nuko nimusabe muzohabwa, murondere muzoronka. Igihe cyose ijambo ry'Imana ritwereka ibyo twemerewe ritubwira ati nimurabe kuri data. Turaza kubibona na Yesu yarabishitseko. Ati nimusabe muzohabwa, nimurondere muzoronka, nimudodore muzokugururirwa. Imana ishimwe cyane. Ku murongo w'8 acavuga ngo kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Mu Congereza ndayita statement. Ni declaration Yesu yavuze. Hari ikintu dutegerezwa kumenya. Yesu yavuze ati umviriza nimusabe muzohabwa. Yari kabwira abantu musabe muzohabwa. Yari declaration iri ngaho. Impamvu yafashe umwanya kubivuga nuko yarazi ati hari abatazi yuko bashobora gusaba ngo bahabwe. Imana idufashe. Rero ikarigisha abigisha cavuga ati nimusabe muzohabwa. Imana ishimwe cyane gose. Rero ikintu cyambere shaka dukura mu ngani giki nuko turakene kumenya yuko turemerewe gusaba. Haleluya. Yesu yakatwika ati muremerewe imbere y'Imana kuja imbere y'Imana kwati nje gusaba. Haleluya. Kandi si cyo cyonyine yavuze. Ati non seulement uremerewe gusaba, mugabo urafise assurance yuko iyo usavye urahabwa ibyo wasabye. Imana ihezagire cyane abatuyoboye mu gutazira bavuze ati dusabe. Imana ishimwe cyane. Imana ibahezagire. Bene data turakene kumenye ko turemerewe imbere y'Imana gusaba. Hari n'igihe tudasaba ko twibaza ati ibi bintu ngira nsaba Imana kumbure si iby'impemu. Ko twibaza ko ibyo dukeneye gusaba Imana ari ibintu by'impemu gusa. Mugabo ndashaka turabire hamwe ijambo ry'Imana no munsi dutahure yuko nk'abana b'Imana turemerewe gusaba Imana. Imana ishimwe cyane gose. Amen. Kandi ikindi kintu Yesu yaciye yerekana, yarerekanye neza yuko mu bwami bw'Imana gusaba birajana no guhabwa. Haleluya. Gusaba birajana no guhabwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero munyemerere turabe muri Jacques 4 imbere ko tuhasoma aya majambo n'amajambo umengo ari yoroheje, ari simple. Nimusabe muzohabwa, nimudodore muzokugururirwa, nimurondere muzoronka. Kuko mwumvize ku murongo w'8 kuko usaba wese ahabwa. Umve usaba wese. Mani majambo Yesu yavuze ati nakani yasaba azohabwa, mugabo nakani yasaba ntazohabwa. Usaba wewe wese. Mani majambo wokira kuba wasabye urahabwa. Imana ishimwe cyane. Ikibazo niki none ko biri simple, ni kuki tudasaba? Haleluya. Ni kuki tudasaba? Ngira ndabereke ama raison atuma kenshi tudasaba. Iya mbere nuko tutazi ko twemerewe gusaba. Nabivuze mugabo Yesu yatweretse mu ijambo ry'Imana yuko aradutera intege nimusabe muzohabwa. Iya kabiri nagiye gusanga mu bantu bamaze kumenya Imana cyangwa mu bantu bamaze gusoma ijambo ry'Imana, hari abantu batahuye nabi rirya jambo twita souveraineté, ubwigenge bw'Imana.
hariho umuntu avuga ati sinkeneye kurinda gusaba kuko icyo Imana yateguye ku buzima bwanje kizoba uko nyene. Ubwo ndabatahura kino kintu, ubwigenge bw'Imana, souveraineté y'Imana ntibisobanura yuko ibiriko biraba byose mu isi ari iby'Imana ishaka. Kenshi aho hantu rero niho abantu tudatahura. Nta na hamwe ijambo ry'Imana ritubwira yuko ibiriko biraba byose mu isi ari ubugombe bw'Imana. Ndabaha akarorero muri 1 Timothée 4:3 havuga gute? Havuga ngo nuko birakwiye kandi birabereye, ibyo nibyo bishimwa kandi bibereye imbere y'Imana, yuko abantu bose bakizwa bakagira aho bamenya ukuri. Mani majambo ivy'Imana yifuza nuko zina muntu wese ariho akizwa akamenya ukuri. Ikibazo mfise niki? Bose barakijijwe, bose barakizwa, bose baramenya ukuri. Pourtant ni ivy'Imana ishaka. Uko mantahura rero souveraineté y'Imana ntisobanura ngo ibitegerezwa kuba byose. Urumva Imana yashatse ku buzima bwanje bitegerezwa kumbako, non. Dutahure kino kintu, Imana dusenga c'est un Dieu relationnel, ni Imana y'imigenderanire. C'est pas un Dieu de programmation. Imana nivuga ngo naraprogramye yuko wewe uzoba huku hama uheze uku, bice bigenda uko nyene. Ngiyo ni mpamvu ijambo ry'Imana ryama ridutera intege, nimusenge. Imana ishimwe cyane. Ni kuki dusenga? Kwereka ko gusenga icambere biraduhindura twebwe. Nuko ingene Yesu yavuze nimusenge ntimugwe mu mosha mabi, sivyo? Ica kabiri gusenga birahindura situation yacu. Nuko igihe Petero bari bamufashe, imbere yiwe bafashe Yakobo baramuca umutwe. Herodi yumvise ko abantu byabanezereye, aca batereka twiyongera uwundi dufate Petero. Baca bamufata nawe arindiye ko bamuca umutwe bukeye. Abigishwa barasenga. Haleluya. Abigishwa basenze, umumarayika carazamutabara. Ikibazo mfise niki? Iyo badasenga byagenda gute? Petero yarapfa. Haleluya. So hari ibintu bishika mu buzima bwacu kubera iki? Ntitwasenze, ntitwasabye. Haleluya. So nako ndashaka kubera iki? Imana dusenga rero ni Imana y'amarelation. Ng'impamvu turemerewe gusaba. Ni naco gituma muteza gutahura kino kintu. Yesu yatwetse ati nimusabe muzohabwa. Mugabo mumenye kino kintu, Imana c'est pas un robot. Ko harige dusaba ntiduhabwe. Imana ishimwe cyane. Nabyo tugira turabe muri Yakobo 4:3. Mwumva ingene havuga. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. Mwumvise, murasaba ntimuhabwe. Muko musaba nde? Imana. Mugabo ijambo ry'Imana tubwiye ati murasaba ntimuhabwe kubera iki? Musaba nabi. Haleluya. So byumvikana ngo hari igihe dusaba mugabo ntidusabe neza. Ndibuka nabashingira intahe turi kuri iki kintu cyo gusaba no guhabwa, nasanze kimwe no gusaba. Ndibuka abana banje ari gihe mpora ndabumva mu gitondo kazumva abana bariko ahamagara umukozi mu izina. Ingo shaho duhumuka nyaruko duhumukate. Aca ndamuhamagara ari biti acanwa ari nduwari wese nkamubwira ati ingo ndakubwiye ingene bigenda. Ntuzoza uravuga uko. Uzoza urabwira ati dufate yitwa Niragira. We Nira, urashobora kumpa umukate uzoba ukoze. Uzoza urasaba uko. Mugabo ko rero abana bato nama ndiko ndabasubiriramo kandi bazotinda babimenya. Hari gihe rero bamara kabiri babikora mugabo hacundi mwanya. We Nira ntumukate. Uraza umuntu ubwiye uko nubwo ariko kazi ajejwe. Je mwana numva ningene bishura. Nta mwanya mfise ndaba ndabigira. Murazi kenshi gituma yishuruko bivanye n'ingene basabye. Suko yari abuze umwanya mugabo yumvise imenge yabaye offense. Murasaba ntimuhabwa kuko musaba nabi. Aronda ateye intege n'abavyeyi muri hano twigisha abana bacu gusaba neza. Bihera mu rugo. Nuko murantahura. Kenshi abana bapfiriye muhiri wacu kuko bafise abakozi, natuca tubigisha yuko babavugisha nk'abakozi. Mugabo ijambo ry'Imana avuga ati nawe ufise umukozi wibuke ko nawe Imana ari umukoresha wawe.
nuko mwantaho murasaba ntimuhabwa ko mutazi gusaba. Ikindi aza kukigarukako, mugabo nasanze muri iki kintu cyo gusaba no guhabwa harabaho n'ingorane. Hari igihe umuntu asaba mugabo ntahabwe kuko atamenye kwakira ibyo ahawe. Mu Gifaransa havuze ngo vous demandez, vous ne recevez pas. Non pas ko Imana itaguha, ni wowe utamenye kwakira. Mwumvise? No mu Cyongereza niko bavuga you ask and you do not receive. Ijambo ry'Imana mu Kirundi bavuga ngo ntimuhabwa, mugabo c'est une mauvaise traduction. Havuga ati murasaba ariko ntimwakira. Kuko Imana yazi ko igihe cyose usaba irafise iciza kuguha. N'imiburi iraza kuguha inyishu. Iyo nyishu ishobora kuba ego canke oya. Mugabo iraza kuguha inyishu. Mugabo iyo nyishu igihe Imana iguhaye we ntuza kuyakira kuko wowe kusaba nabi. Sivyo? Muri football muhora muyibona. Abakiye kwakina hari igihe ufise agapira mugenzi wiwe bari kariruka akamugirira sinye nk'umusaba agapira. Sivyo? Akaca amuha ipasi. Murabona umuntu baha ipasi akaguma ahagaze uko. Nuko mwantaho. Kandi igihe baguha ipasi ntufate. Mugabo nibisona kuba ataguha ipasi. Niwamenye kuwakira. Haleluya. So, ndiko ndashaka kwereka iki no muri iki kintu Yesu yavuze ati nimusabe muzohabwa. Umengo n'amajambo ari simple. Mugabo nasanze mu buzima rukristo nico kintu tutazi. On ne sait pas demander, on ne sait pas recevoir. Nituzi gusaba, nituzi no kwakira. Mugabo no musi ndashaka twigira hamwe mu ijambo ry'Imana turabe mbega ni gute dusaba, ni biki dusaba, ni gute twakira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero tugiye kwiki kintu cyo gusaba tukigarukeko. Imana ishimwe cyane. Icambere dutegwa gutabura ni giki? Nuko tuje muri Colossiens chapitre 3 umurongo wa mbere no wa kabiri. Aya majambo tugira dusome ndayazanye kuko ndazi yuko n'amajambo duhora dusoma rimwe na rimwe agatuma tutamenya uko dukwiye gusaba bivanye nuko twayatahuye nabi. Mwumvize ingene havuga Abikolosayi igice ca 3 umurongo wa mbere. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima ku biri hejuru ntimuyishire ku biri mw'isi. Mwumvise urondere ibiri hejuru iyo Kristo avyagiye. Mushire imitima ku biri hejuru ntimuyishe ku mutima ku biri kw'isi. Aya n'amajambo duhora dusoma rimwe na rimwe nkumva n'ingene tuyasobanura mu nzu y'Imana nkaca nja gutahura yuko tutatawe ijambo ry'Imana ryariko riravuga. Kuko rimwe na rimwe tuyasoma tukayagarukiriza ngaho ntituyasome muri context. Mugabo ahanye ni kenshi tubisoma tukibaza yuko ijambo ry'Imana rishaka tweka yuko nimba tuje gusaba Imana tuyisabe mpemu yera ico nico. Sivyo? Tuyisaba amahoro ico nico. Tuyisaba umunezero ivyo nivyo. Tuyisabe kubona abamarayika. Nani tuko turondera ivyo hejuru yo Kristo ari. Umva tuyisabe ibintu vy'imhemu. Nubwo gushika no musi jewe sindatahura yuko je mvuze ivy'imhemu sindabitahura nkuko abantu benshi babitahura. Ndamaze kubibona iyo tuganira n'abantu. Kuyo tuze ngo ivy'imhemu abantu bacaho ni nyene imhemu ibintu bitaboneka. Muganga ndababwira ubuzima tubayeho n'ubw'imhemu. Ikintu cyose ubona kigaragara mu buzima bwa misi yose cavuye mu mpemu. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana ngo turondere ivyo hejuru yo Kristo ari. Niturondere ivyo kwisi. Twamye turasaba amafaranga. Uko mwantaho umuntu bati ya twamenje twasaba ivyo kwisi. Uko mwantaho kweki twamye turasaba amafaranga nitwakoze je nakoze mu mifuko kandi nayakiri kandi menshi cyane. Uko mwantaho mugabo turakene kubikorana assurance kugira umenye ati sindiko ndasaba ivyo kwisi. Ja ku murongo wa 5 urabe ibyo kwisi ariko avuga ivyo ari byo. Nuko mwice ingingo zanyu ziri mw'isi. Mwice ingingo zanyu ziri mw'isi. Ingingo yeka aravuga si imibiri twambaye bantu b'Imana. Mugabo none izi ngingo ntiziri kwisi. Mugabo izo yari karavuga si saya maboko saya maguru. Imana ishimwe cyane.
mbwa mwumvirize icyo yariko aravuga. ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi niko gusenga ibigirwamana. Bari majambo abiri, ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi, nizo ngingo zo kwisi. Igihe bwa ati murondera ibyo hejuru, nibi yariko aravuga. Imana ishimwe cyane. Mwe majambo yaco musunikwa na kameremere iyo musaba. Galates 5, mwumvirize ingene havuga. Imbere kuja muri Galates 5, subira muri Jacques 4:3. Twasomye gute? Yakobo igice ca 4 umurongo wa 3. Murasaba ntimuhabwe, kuko musaba nabi, kugira ngo muvyononere mubibahimbara. Mu gifaransa ngo vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de satisfaire votre chair. Kugira ngo munezereze kameremere kanyu. Imana ishimwe cyane. Mwene majambo en fait ijambo ry'Imana kirashaka tweke iki? Imbere yo gusaba banza usuzume umutima wawe umeze gute. Haleluya. Mbega ukusunikwa na kameremere canke vy'ukuri uhagaze mu mpemu. Imana ishimwe cyane. Ja muri Galates 5 umurongo wa 19. Ngoma ndabereke kameremere Bibiliya kiravuga ingene kameze. Abigalatiya igice ca 5 umurongo wa 19. Kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari. Mwene majambo hari igihe umuntu aje gusaba Imana yuzuye ibi bintu, ugasanga mbere iyo ariko arasaba Imana nibi byamusunitse gusaba. Mana umuduga nanje wabone yuko wamezagiye. Hari umuntu aronse umuduga acasigaye agenda ameze uko. Kumna ntaho. En fait murasaba ariko mugasaba mushaka, en fait urukusaba en fonction y'abandi. Mana ndagusavye nanje nk'umuduga nije jenyene ntarawuronka. Kubera iki urukurasaba en fonction y'abandi? Imana idufashe. Kuki ico kintu urukurasaba wisunga abandi iyo bageze. Mwene majambo ubitewe niki nishari. Mwabitahuye. Haleluya. Murasaba mugabo musaba nabi. Imana idufashe cyane. Hari igihe usaba nababwiye jo ndiko ndigisha, hari igihe usaba mugabo ugasanga ukusaba mu ntumbero yuko nanaka yoca babara. Mana ngirira neza babone ko nanje uri kumwe nanje, ngirira neza nawe akome. Imana idufashe. Haleluya. Uko niko gusaba nabi rero Bibiliya kiravuga. Niko gusaba wisunze ibyo mwisi. Ko mwisi nuko mwisi hari competition. Muko mwantaho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Gusaba nabi, c'est selon la chair. Ng'impamvu na Yesu akarigisha muri Mark 11:24 muzosoma. Yesu avuga ngo nuko ico muzosaba cyose mwizere ko mwagihawe muzokibona gishitse. Sivyo? Ku murongo wa 25 acangura kwikina avuga ngo nuko rero iyo muja gushikana imbere y'Imana canke iyo muja gusenga, ukibuka ko ufise icupfa na mugenzi wawe, genda ubanze witature nawe. Kubera iki? Kuko igihe cyose uja gusaba Imana ufise icupfa n'abandi, ibyo usaba biba en fait novuga nti empoisonné n'ujya mutima ufise mubi ku bandi. Muhasome mwumvirize 11:24-25. Mariko igice ca 11 umurongo wa 24. Nico gitumye mbabwira yuko ibyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Mwumvirize Yesu ko ati okay, ahandaza kwagaruka ndababwira igituma yavuze ati nico gituma ndababwiye, umva ni context turimo. Mugavuga ati umviriza ndabwiye ko ico cyose muzosaba. Mwumvise ko Yesu yabigarukanye. Ico cyose muzosaba data mwizere ko mwagihawe muzokibona gishika. Mugabo mwumvise icaca yongera ko kandi nimwahagarara musenga. Stop la. Mwene majambo muriko murasaba mwizere ko mwagihawe. Mugabo aravuga ati umviriza ringene bizogenda kugira ngo bigende uko nyene. Nimwahagarara musenga uriko urasaba sivyo?
nimwahagarara musenga mwumvirize nihaba hari ico mupfa n'uwundi geza nihaba hari ico upfa n'uwundi muntu kweki kuko ni waba ufise ico uriko urapfa n'umuntu ukaja gusenga uhava usengera mu mubiri uhava usenga kugira ngo unezereze kameremere kawe niyo mpamvu urakeneye kuba ufise umutima uri novuga ni libre de toute offense umva ati je nta muntu ufise ico dupfa ngiye gusaba Imana nka jewe nyene mukoma nawe niba ari uwo mufise ico mupfa mukimuharire ngo so wo mwijuru nawe abaharire ibyaha byanyu kuko mwibuke kino kintu niwe yakuye abanyegiputa kuko imbabazi ziwe zamaye bidashira niwe yatumye ikiyaga gitukura gitandukana kwera imbabazi ziwe zamaye nta kintu Imana iduha nta kintu Imana idukorera itabitewe n'imbabazi tugirira. So ufise uwo mufise ico mupfa ntumuharire za mbabazi z'Imana ntizigushikako nawe ca kindi wari kurasaba ntuheza ngo kironke kubera iki nawe urafise uwo wugariye umutima wawe. Haleluya. So ni iki rero bari kwatubwira hano none ca twibaza ni gute umuntu asaba neza. Icambere harira, icambere gira umutima uri libre de toute offense. Imana ishimwe cyane. Mugabo ica kabiri ni byiza ko tumenya ibyo twemerewe gusaba. Murazi harige twibaza yuko ibyo twosaba ari vy'impwemu kujya nababwiye ati ibintu bitaboneka. Mugabo ndababwira Imana tuyisaba ikintu cyose dukeneye. Uri amafaranga nkuko twayasabye. Uri si amafaranga si ibintu gusa. Imana urashobora no kuyisaba imbabazi. Sivyo none. Imana urashobora no gusaba ibabarira abandi bantu. Ntuburi kurayisaba none. Musabe muzohaba. Imana urashobora no kuyisaba situation urimo ngo ihinduke. Uburi kurayisaba. Ni musabe muzohabwa. Imana ishimwe cyane. Munyemere tuje muri 1 Chronique. Ni igitabo c'ingoma ca mbere. Kigabane ca 4. Izi ni inkuru z'umuntu yitwa Yabesi. Ndabasomera mu mbingene havuga. Gwa ku murongo w'icenda gushika kwa 11. Imbere ko ndahasoma. Aha anye muri bigabane bine vya mbere tubona batubwira ngo naka yavyaye naka. Bariko batwereka genealogie novuga nti ingene abami bagiye barakurikirana. Sivyo? Rero bariko baravuga n'abavyaye nta kindi kintu tubamenya atari uko Yuda yavyaye Peresi, sivyo? Peresi nawe avyara mukomana nta yandi makuru yabo Bibiliya itubwira muri ivyo bigabane. Imana ishimwe cyane. Mugabo ndatanga chapitre 4 zirahera bariko bavuga ngo naka yavyaye ngo mwene Apayimu ni Ishi, mwene Ishi ni Sheshani, mwene Sheshani ni Ahulayi, bene Yada murumuna wa Shamayi ni namazina nagoye. Sivyo? Chapitre 4 zirahera bariko bavuga bene naka. Nta kindi kintu batubwira. Mugabo murabe tugeze nga kuri 4:9. Batubwira duhere wanashaka inyuma gatoyi. Ku murongo wa 5. Ashuri se wa Tekowa yarafise abagore babiri, Hera na Nayara. Kuri Nayara avyara Ahuzamu na Heferi na Temeni na Habaha Shutari. Abo nibo yavyaranye na Nayara. Kuri Hera avyara Zereti na Isuhari na Etunani. Hakosi avyara Anubu na Sobeba. Aya n'amazina goye murantunga sije nayanditse. Kandi niwe yamutsweko n'imiryango y'aba Aharuheri mwene Harumu. Mbwa mumvirize ku murongo w'9. Mumvirize ngene havuga. Yabesi yarusha icubahiro bene nyina. Kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Umurongo ukurikira. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati coma ukampa umugisha ukungura urubibe rwanje ukuboko kwawe kukagenda kundamira ukandinda ibyago singogwe. Mwumviza ça c'est trop fort. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. N'est-ce pas bizarre? Nimumva ko bitangaje kubona yuko abantu bose atakindi kintu tubazi ko atari ico gusa bavyaye. Naka yavyaye naka vyara naka.
mugabo bageze kuri Yabesi bavuga ati Yabesi yarusha icubahiro bene nyina bose. Munyumve neza, igihe cyose biribwa ngo naka yarusha icubahiro abantu, mbega babibonera kuki? Iyo bavuze ngo umuntu arusha abandi icubahiro muri Bibiliya, mutahure kino kintu, aba barusha gutunga. Nimutangwe kwispiritualiza. Bavuze ati naka yabarusha icubahiro n'umuntu muri ega abantu uko bari uno munsi niko bari bari na kiriya gihe. Uno munsi niwagenda ahantu mu rubanza akaza umuntu yifise neza akaza muri wa muduga mushasha wundi dernier cri na costume ya yindi igugwa $500 canke 600 canke $1000 akaza afise n'abantu bamuhagarikiye bacabwa ati bisa abantu uko bisa abantu ugasigara nje sindi umuntu iyo birivuga ngo yabarusha icubahiro bene nyina yabarusha uburyo nuko manawe mugabo birika cyo ati umviriza murakeneye kumenya iyo byaje bizanana nuko manawe bati nyina yamwise Yabesi kuko yamushikanye bigoranye. Yabesi mu majambo nasubye no kuraba nubu ni jambo risobanura sorrowful, umuntu yuzuye amagogwa n'amaganya, ni nka masumbuko, magogwa, mateso. Nico izina ryo ryasobanura mateso, masumbuko, naca azovamwo. Ni wa muntu yakuze niyahuye n'ingorane avuga yewe mateso sha. Bukoma nawe yakuze yumva ico kirero c'ingorane kimugendanira. Nico gituma tubabwira n'amazina y'abana ewa mwitonde mu kuyatora. Hari amazina tutazobahezagirira abana. Nta mwana muzonzana yitwa masumbuko ngo ndamushireko ikiganza sinzovyemera. Ahantu na leta y'u Burundi no munsi kubwira ati hari amazina tutemera iko muzana. Ndi mugwango bacabwa ati bihindure. Aya mazina ari bizarre nyene yerekana ko umuntu ari mugwango ngenda banyanka ibintu nk'ivyo muriko mantaho murayazi Imana ishimwe cyane. So Yabesi mateso, masumbuko, magogwa, marira muriko mantaho yakuze muri ivyo. Ngiye mpamvu mwabonye umurongo ukurikira watubwiye ngo Yabesi atakambira Imana. Mwumvise ndibaza harageze igihe mu buzima bwiwe haraba declic avuga ati aya matesa azohera ryari. Aragerigera avuga ati jewe ngira nsaba Imana. Haleluya. En fait araraba à gauche à droite araraba ati si oncle sinde aravuga ati jewe ngira nsaba Imana yo mwijuru, ngira nsaba Imana yaremye amajuru n'isi. Haleluya. Acha murabire ivyo yasabye. Haleluya. Yasabye ivyo mwijuru. None uri kusaba Imana iri mwijuru. Yasabye ivyo mwijuru. Nibi nabwiye ati en fait gusaba Imana no kwakira ibivuye mwijuru. Haleluya. Ngimpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta uvanga n'umubabaro. Ngo mwumva ko wavuye kuhoraho. Mwumvise kino kintu suko ukora kuvuye mwijuru, suko ugumiye mwijuru. Mugabo nukuzi iti narasabye Imana iri mwijuru yumva gusenga kwanje. Haleluya. Situation yanje kirahinduka. Haleluya. Ndakunda ingene yasenze. Mwumvirize ni ku murongo w'10 hatubwira ngo Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli. Mwumvise yaravye Imana iri mwijuru avati Imana icoma. Mwazi umuntu avuze icoma mu Gifaransa ni soupir. Muri majambo ni kintu uvuga ati ndacifuza tellement que sinzi ko no gushoboka cona shoboka. Icoma ni soupir, sugusenga bisanzwe nugusenga winginga avuga ati Imana icoma. Mwumvize ibintu yereka arasaba bene data. Mwumvize icoma ukampa umugisha yereka asaba mwibaza ngo ni iki? Amahera arimwo yego none mwibaza yereka asaba umugisha wiki? Bene data murazi faut pas être plus spirituel que la Bible. Nuko manaho iyo bavuga ngo Yobu ngo Imana yari yamuhaye umugisha bacakurikiza iki? Baravuga ngo yafise inka 1000
ngo n'inka zirima ngo 2,000 none si wo mugisha mugabo twe dushaka mu kirere gusa yavuze ese cyo mukampa umugisha ndiko ndashaka kwika aho cacubahiro cavuye rero mwana ngo si cyo mangukama amajambo meza yo kubwira abantu amajambo meza aba meza kukwera ufise n'icohereza abantu kura naho umviriza ubwenge bwawe ukiri umwora abantu ntibabubona mugabo tunga abantu batujya muntu n'umunyabwengesha Haleluya Jeniko ndabwiza ukuri yavuze ati isi cyo mukampa umugisha igikurikira ukungura urubibe rwanje stop la ukungura urubibe rwanje c'est quoi mwibaza ngo niki mwari majambo possession fise ku isi yongerekana que tu élargisses ma tente c'est-à-dire on va mwari majambo nimba kuri compte yanje ahora ko 10 millions umwaka uzuhera ariko 100 millions niko kungura urubibe mwari majambo en fait nyagurira karere kanje nimba nawe afise ama are ane mu mwaka unzobe mfise ama are 10 15 1 hectare unguru rubibe gwanje abantu bari terre à terre avuga ati mana ico ngiko ndagusaba niki uvuga mana meza gira ndaguheza giziki meza gira mana meza ndaguheza giziki meza iki unguru rubibe gwanje haleluya mumugisha unguru rubibe gwanje umvirize igikurikira undinda magogo ukuboko kwawe kukagenda kundamira nani majam ndakeneye soutien yiwawe ndakeneye soutien yiwawe ndakeneye ko ivyo nkora biba mu kiganza cawe ndakeneye yuko en fait wowe nyene uzumfasha mu byo ndimwo ngiye gutemba umvyure sishike hasi niceka rasaba imana mana ukuboko kwawe kuze kundamira mu byo nkora uzuranya system mu byo ndimwo imana ishimwe cyane bandanya ukandinda ibyago singorwe ukandinda ibyago singorwe haleluya mwazi mu byago harimo ingwara hari igihe umuntu aba yifise mugabo akacagwara ico si icago none harimo accident nuko mwana hari igihe uri ku safari yawe ukacugira accident ukabura pfuye none ico si icago undinda ibyago yarabizi ati mana sishobora je kwirinda ibyago ndinda ibyago nicha kiganza cawe cizaro kindamira nuko mwana harimo no gupfa ukenyutse nuko mwana avuga ati mana makumara imisi yanje ku isi simfe abana ndabasiga bakiri bato kwico ni icago undinda ibyago harimo n'ubukene bantu b'Imana bego bazinge n'ubukene ari icago kibi Imana idufashe cyane so je ndiko ndigisha ibinye ndatangazwa n'abakristo batabitahura kandi byanditse muri Bibiliya ndinda ibyago haleluya nta cago gihari nko kuba umwana yo kubwira ati ndakeneye umukate ukabura amahera kumugurira umukate waramuvyaye ico ni icago nta cago gihari nko kubona umwana yogwara ukabura uburyo bwo kumuvuza ari wo wamuvyaye ico ni icago abati Imana ndinda ivyo byago haleluya nandi ndasaba Imana ndinda ivyo byago haleluya sinzi nkaho je ndasaba Imana ndinda ivyo byago haleluya enda babwire umuntu heka aravuga uku ivyo byago yaramaze kubicamo niyo mpamvu yavuze ati icoma rega niye kasaba ikinafise yakasaba ico yifuza kugerako muriko muranahura yakarasaba ico akeneye haleluya no musi turaza gusaba haleluya saba Imana nimusabe muzohabwa si Yesu yabivuze nimusabe muzohabwa warasaba bandanya wumviritse Imana iri mu nuko Imana ibyo yayisabye irabimuha enda babwiye Imana uko yari rejo niko no musi niko izokwaba haleluya mwumvirize kino kintu nta kintu na kimwe Bibiliya tubwira ngo yabese urumva ngo Imana yabimuha kuko yari umuntu mwiza kurusha abandi ibyo twasomye ngaha Imana yabimuhaye kuko yasabye none wowe urukubuzwa niki gusaba ngo Mana ngo je vraiment simbereye umviriza usaba wese nko twasomye muri Matthieu 7:8 usaba wese arahabwa haleluya Imana ishimwe cyane so ico rero turakeneye kugitahura nsabiki ibyo nkeneye byose
ibyo nkeneye byose kugira ngo mbeho une vie abondante. Yesu yavuze ati naje kugira intama zanje zironke ubugingo zironke busagutse. Haleluya. So saba rimwe na rimwe igituma tudahabwa niko ati nidusaba, niyo dusabye ca dusaba utuntu duto kweri ntitwizera. Rero iyo usabanye ukutizera Imana irabibona. Imana ivuga ati ibyo rero ukuransaba nawe wovyikorera, genda uvyikorere. Mana ndagusavye ukaca usaba utuntu wowe ubona bishoboka, sibyo? Imana ivuga ati ibyo nawe wovyikorera, uhaguruka gusa ukavyikorera byokunda. Uyeka asaba ibintu abona ati Mana je ndi mateso, je ndi magogwa, muga hamwe wohindura amateka yanje, hamwe wohindura ubuzima bwanje, hamwe wompezagira ukampa umugisha Mana, ukandinda amagogwa, ukuboko kwawe ukandamira, ukandinda ibyago. Ijambo ry'Imana ratubwira ati Imana yumva gusenga kwiwe. Ntihagire twasomye yarusha icubahiro bene se bose. Byavuye hehe? Yarasavye. Haleluya. Mwumvirize rero, biritwa ngo yarusha icubahiro bene se bose. Ikibazo mfise niki? Yarigeze asaba kurusha icubahiro bene se? Havyo mwumvise? Ntiyari muri competition. Yavuze Imana je ndakwisabiye umugisha. So ntiyari karasaba kugira ngo yikompare n'abandi. We yarabica akeneye kugira ngo yumve ko anezerewe. Avuga ati Imana je ndagusavye ibi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. So wowe uhagaze imbere y'Imana nuko usaba Mana ngo ndashaka kujibura nk'abandi. Abandi bantu bakure muri equation. Ko nuri muri competition. Saba ico ukeneye. Haleluya. Hamica Imana izoguha nico kizoguplasa mu bandi. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Aburahamu Imana iramwiyereka muri Genèse 15. Yambwira ati Aburahamu nzoguhezaga kandi impera yawe izoba nini cyane. Hari nyuma y'iko Imana yamuhezaga ko yamubwiye ko azovamwo uruvyaro rukomeye. Mugabo yamaze imyaka agendana n'Imana avuga ati Mana uzompa iki? Ko ngiye gupfata uruvyaro nsize. Burya yari karasaba indirectement. Avuga ati hera abantu uzotworane ibyanje nireze wo mu rugo rwanje. Yari karasaba indirectement. Imana ishimwe cyane. Imana icambwira ati oya, si Eliezer azotworana ibyawe, mugabo ni umwana wawe wibyariye. Yari karasaba Imana. Haleluya. Ana. Kandi ndashaka en fait Bibiliya iyo tuyisoma tubona yuko nta na hamwe Imana yashizeho limite iti usaba ibi canke bijya gusa. Imana ivuga ati saba ico ukeneye. Haleluya. Sivyo? Aburahamu ntiyabwiye Imana ngo mpezagira umubutunzi. Aka ubwo tubona Imana yamuhaye. Ubwo tubona Aburahamu avuga ati Imana mumwana. Ntitubona yabese asaba ngo Mana mumwana yarabafise abwo yabuze nica abagaburira. Ati Imana abana bora bampaye mu byo kubagaburira nabyo. Haleluya. Saba ico ukeneye. Ana. Inkuru za Ana nyina Samuel. Reka ndazivuge paraphrase. Ana yari umugore wa mbere ku mugabo wiwe Elkana. Umugabo we yamukunda. Mugabo haba ikibazo cuko Ana ntiyavyara. Murajya amasosiyete ya kera utavyara ikintu caca kiba n'igiki? Byaba ngombwa yuko baca basaba umuryango ukazana uwundi mugore. Kuko carazira yuko umuryango uhona hejuru yuko umugore atavyara. Rero biba ngombwa yuko Elkana azana uwundi mugore. Hama umugore wa kabiri murabizi muri kameremere k'abantu en général, abagore en particulier, ico ni ikintu kigoye kwakira canke kubana amahoro muri abagore babiri. Haleluya. Rero biriya kace tubwire yuko uwo mugore wa kabiri yama ariko aritamba ku muvyimba kuri Ana ko yavuga ati je ndavyara sindi nkijya ngumba. Mugabo yabikora kubera iki? Kuko yabona ko umugabo yakunda Ana cyane. Akashumva ati rero nanje gira ndamukomeshe, reka nanje ndamwishimire kubana mvyara. Ivyo bikama bikora komeretsa umutima wa Ana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dusome muri 1 Samuel ngomba ndabereke ingene 1 Samuel umurongo wa 10. Non, chapitre 1.
igitabo ca mbere ca Samweli igice ca mbere umurongo w'10. Maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu arira cane. Asenga Uhoraho afise intuntu arira cane. Mani majambo yari muri situation imubabaje kandi yarakeneye kwihinduka. Mugabo acaja ku Mana avuga ati Mana arira. Asezerana isezerano atewe Uhoraho nyene ingabo. Niwaraba umubabaro wanje inshoreke yawe ukanyibuka ntunyibagire jewe inshoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu nanje nzomuguha Uhoraho abo wawe kuzorinda apfa kandi nta rupfuhe ruzomugera ku mutwe. Ani gushika kuri 11 gezaho. Imana ishimwe cyane. Mwane ko na Hana yaragiye aje imbere y'Imana arasaba. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi nimwabandanya musoma Bibiliya muraza kubona yuko Imana yaramuhaye uwo mwana. Imana ishimwe cyane. Ko yaraziti ndemerewe kubwira Imana ico cose numva nkeneye, ico cose gituma numva mengo ubuzima bwanje hacayeho gasorobo. Yarafise umugabo amukunda, nimwasoma muri Bibiliya umugabo yaramubwiye ati none wowe nikwe ko wamubabaye, none jewe sinokurutira abana b'abahungu 10 wovyara. Niko umugabo yamubwiye, none jewe sindagukunda sinokurutira abana 10 b'abahungu wovyara. Reka sha ntimuhendane. Ndagukunda mugabo biratandukanye, umwana n'umwana, umugabo n'umugabo, sivyo? Imana ishimwe cyane. Aragenda arasaba Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Rero twabonye yuko turemerewe gusaba ico cose dukeneye. Nico gituma Yesu yavuze ati nimusabe. Ntiyavuze ngo musabe ibi, yavuze ati nimusabe. Yagarukirije aho, nimusabe muzohabwa. Nuvuga rero wowe ni usaba ico ukeneye. Nubwira kubaza abandi ngo hewe ngombwira ngo hajya ngo Imana wayisabye iki. Ujya yasabye ibyo akeneye, nawe saba ico ukeneye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tuje kijanye no kwakira naco. Haleluya. Kugira dushobore kwakira, kugira twakire hari ikintu ca mbere gikenewe, nuko twiga d'abord attitude dutezwa kugira mu mitima yacu. Hajya twasomye muri Matthieu 7:7-8 yavuze ngo nimusabe muzohabwa kuko usaba wese arahabwa. Ku murongo w'9 avuga ngo ninde muri mwebwe umwana amusavye umukate amuhibuye, amusavye ifi amuha inzoka, amusavye irigi amuha scorpion. Afati nimba mwebwe muri babi, uwo ni Yesu, nimba mwebwe muri babi muzi gusaba, muzi guhereza ibyiza abana banyu, ni gute so wo mwijuru atazorushirizaho kubaha ibyiza? Nimuvyisomere mubibone, mwabibonye. None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, ko muzi guha ibyiza abana banyu kandi mwebwe muri babi, mbega so wo mwijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusavye? Stop la. Mbega so wo mwijuru ntazorushiriza. Murazi kenshi igituma tutakira ibivuye ku Mana niko igihe tuja gusaba ntitubanza kwidentifia nk'abana b'Imana. Egese vuga ati mwebwe muri babi mugabo umwana wanyu murazi kumuha ibyiza. Ndabaha akarorero, turafite abavyeyi benshi bari ngaha. Ninde muvyeyi muri mwebwe aravuga ati mwana wanje sinzosubira kukugurira impuzu kubera ugorana? Mwumvirize Yesu ngiravuze ati mwe muri babi, ariko igihe cyose umwana wanyu mumona na besoin murayikombla. None so wo mwijuru ntazorushiriza kubaha ibyiza? Mwumvirize yaciye atudefinisa ati ni so. Yajuwe ngo Imana yo mwijuru, yavuze ati so wo mwijuru. Mwene majambo urashaka kwakira ku Mana banza widefinise nk'umwana. Egera Imana utahura neza yuko umviriza naco bipfana nuko jewe meze, mugabo ico bipfana nuko Imana ni data. So ko ari data ndemerewe kubwira Imana ico nkeneye. Haleluya. So wo mwijuru ntazorushiriza guhereza ibyiza ababimusaba. Haleluya. So ico ni cambere kugira ushobore kwakira. Kumwe n'ababyeyi ko urashobora gusaba agapira mugabo hariho attitude utezwa kuburimwo kugira ngo agapira nikaza ugasame. Haleluya. Nuco kumuhagaze
hama bagatera wumva ngo je ntibakamaye ushaka kagusanga aho nyene uri utezwa kuva mu ico kibanza urimo wibona nka wewe ukibona nk'umwana w'Imana rushoye kwakira ibivuye ku Mana. Haleluya. Ico ni cambere. Mugabo ica kabiri mwumvirize kino kintu ndagikura muri ya nkuru za Ana turaza kwasoma kugira mu vyibonere. Ana yaragiye gusenga mu rusengero ababaye cyane ariko ararira hama yasa nk'uwivugana yidoga avuga ati Mana kwa kundi kwa Yabesi icoma ukampakana hamwe wokama nanje Mana ndagusezerana ko nzoca ndakaguha kagukorere mu nzu yawe ibihe byose. Yari karasenga kuyivugana haca haza umuherezi yitwa Eli abona Ana ariko aridoga arira aca yibaza ngo yaborewe kuko hari mu misi mikuru. Uko mwana avuga ati ko biri kose imisi mikuru yararayemo nuba acaborewe reka ndamubwire araba handi hantu agenda kumara izo nzoga ziwe mugabo areke kuborererwa ngaho mu rusengero. Bati wa mugore we va ngaho nta n'isoni kuborerwa no masaha mu gitondo. Wa mugaca mwishura Ana ati ko yaramubasha umuhereza avuga ati nyakubahwa izi si inzoga zituma jewe mvuguko ahubwo numubabaro mwinshi nako ndasuka amagogwa yanje imbere y'Imana nako ndasuka amateso yanje imbere y'Imana nako ndasuka ingorane zanje imbere y'Imana nariko ndayisaba ico nshaka. Haleluya. 15 havuga gute? Ariko Hana aramwishura atoyaye mwami wanje ndi umuntu yabonye amahano nta vino nanyoye canke ikindi kiboreza ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amagorwa bindengeye. Maze Eli aramwishura ati nuko niwigira amahoro Imana ya Isirayeli iguha ico wayisavye. Mwumvirize ahejeje kumubwira icari karakora umweze jamwe ati nuko rero niwigira amahoro Imana ya Isirayeli yumva igisabo cawe iguha ico ushaka. Avuze ijambo risanzwe. Mwumvirize ijambo rikurikira. Nawe aramwishura ati numpangaze jewe inshoreke yawe. Maze uwo mugore arigira araheza ararya ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. Sinzi ko mwumva ico kintu. Arabwiwe iryo jambo acihaguka ati sasa murakoze muhanyi acahaguruka biravuga ngo acaragenda gufungura ararya ntiyongera kwiraburanirwa ukundi. None ikibazo mfise ni iki? Umwana wa muronse kudasuye kubabara mu bigaragara ntaramuronka ariko mu mutima wiwe yizeye ko yamuronse nico gituma atasuye kubabara. Mark 11:24 ni hamwe twasoma Yesu yavuga ngo nuko ico muzosaba cose mwizere ko mwagihawe muzokibona gishika. Umaze kugira attitude y'umwana ukabuze ko wasavye Imana umviriza igikurikira n'igiki utegerezwa kwizera kwico wasavye wagihawe. Aha rero mwana ko n'amashiha kumye bake ko bikora bake nyene gushobora kwizera yuko ico nasavye ndagifise. Mwumvize ngene Yesu yavuze mwizere ko mwagihawe muzokibona gishika. C'est-à-dire hagati yo kugihabwa no kukibona habanza kuza kwizera yuko gifise. Ngiye impamvu uyu mugore yavuye ngaho umviriza wa mukeba wiwe mwibaza ngo ntiyabandanije amwijya ku muvyima. Bien sûr que si. Mugabo birivuga ngo ntiyongera kwiraburanirwa ukundi. Mwene majambo agera ahantu ashobora kubona ibyo abandi batariko barabona. We muri we yumva ati namaze kumuhabwa mwizere ko mwabihawe muzobona bishika. Burya kwakira naho kenshi twe bitunanirira. Gushobora kuba muri eta uvuga ati ndumva neze. Ndabaha akarorero gasanzwe. Mufate ko biradushikira twese mu buzima kugira ideni sivyo? Wafashe ideni kwibutika akarorero sivyo? Hama waca imbere y'ibutike bakakwishuza amahera ucutangwa gutirigana iyo utayabona hafi sivyo?
mugabo hashagira umuntu akubwira ati umviriza, umuntu uzi de confiance aravuga ati amahera ndayakurungikira kuri Eco Cash mu kanya gato cyangwa ndayakurungikira premidi, ukaca urengana iruhande ya wa muntu wo mu butike avuga ngo nyishuza amahera yanje, urasubira gutirigana umubonye. Impamvu udatirigana mu mutima ni kubera iki? Nubwo utarayabona urazi kuyafise, ahubwo ucumwe ati ahubwo nyongera irindi ndarihira hamwe, kubera iki ufise iyo assurance wamaze kwakira ijambo wizeye de confiance ko amahera urayafise. Niko nawe nubwo ataraboneka ndazi ko ndayafise, uca utangwa gupanga n'imigambi kubera iki? Urazi ko amafaranga urayafise. Haleluya. Uko rero niko bakira ibivuye ku Mana. Uca utangwa kubaho nk'ubifise, uca utangwa gupanga imigambi nk'uwamaze kubironka kuko urabibona ko bije. Haleluya. Uko niko bakira. Nimusabe muzohabwa, kuko usaba wese arahabwa. Imana ishimwe cyane. So en fait nusubira kwiyenketa, inquiétude ikigenda yakuweho niki nukwizera. Wizeye iki? Ijambo. Aha rero ndashaka kuhagarara ku ikintu ijambo. Bene data, twavuze ko dusaba Imana, siko biri? None ikibazo ni iki? Imana iguha iki? Ijambo. Murazi abantu bose b'Imana n'abantu bavaloriza ijambo. Soma muri Bibiliya n'abantu baha agaciro ijambo. Uyu Ana nguyu none ahuye n'umuherezi. Umuherezi wanashaka atari mu mpemu, kuko yabari mu mpemu yari guhishurirwa yuko umuntu ataborewe, mugabo ababaye. Mugabo araje amubwira ati waborewe. Abanje kwisobanura. Yamubwiye ijambo risanzwe. Yamubwiye amajambo menshi. Yamubwiye ati nuko rero nugende Imana ya Isirayeli iguha ico ushaka. Haleluya. We yacakiye iryo jambo kizima rivuye mu kanwa k'umuherezi w'Imana. Mwana majambo jewe je considère yuko ni Imana imuvugiyemo. Ngiye impamvu atongeye kwiraburanirwa. Haleluya. Bene data ngira ndababwire, Imana yirirwa iraduhezagira. Mugabo kenshi nasanze twakira bike kuko duha agaciro gato ijambo Imana irungika. Haleluya. Ijambo ni ikintu gikomeye. Nama ndaba b'abahungu ba Yakobo, ba Isaka nako. Abahungu babiri ba Isaka, Yakobo nande na Esau. Bapfuye iki? Byari ijambo. Kuko yavuze ati mwananje Esau, genda uhige, ubage, uteke nge hama ndaguhezagire. Sivyo? Nyina nuva madamu warabyumva, acahamagara umwe yikundira. Acahamagara butoyi, ingo mwana, genda mu ntama, ubage, unzanire ndaziteke zicume kumwe so azikunda, kuko yarazi ingene azikunda. Ndazikarange kumwe azikunda, hama ndamuhereze, umuhereze umugaburire aguhezagire. Mungu abikora uko nyene. Acagenda, aranamwandika n'ibintu kugira ngo yibaze ko ari Esau. N'impuzu ziwe kugira ngo nakamoto kiwe kamubeka. Okay. Ahejeje kujya mwete mwananje ngo. Acamukora ko ijwi ni rya Yakobo ariko umubiri ni wa Esau. Acajako. Uhoraho Imana yo mwijuru iguhereze umugisha wo mwijuru. Imvura yo mu kirere hamwe na vino hamwe n'ibindi. Umva umugisha w'Imana yaramajambo mugabo avuga kubiki ku bintu dukenera misi yose. Nico gituma nabwiye ati ubuzima bwacu bwa misi yose nubw'impemu. Yamubwiye amajambo. Yamubwiye amajambo. Umuhungu arumviriza araheza amen amen acaragenda. Atwaye iki? Wiki ijambo. Aragiye. Esau arashitse yavuye guhiga, okay aratetse nawe arazenga. Papa, fungura rero umpezagire. None uvuye ngaha anye ninde? Ko naheje gutanga umugisha. Mwiyumvire kino kintu. Umuhungu atangura kurira ati ya wa mu petit frère yanciyemo. Ashobora ati papa none nta nundi mugisha woma. Yari jambo. Nikazo nibaza kweri papa wiwe atavuze ati reka subiremo ya majambo nyene.
yambwiye ati nahejeje gutanga. Mwumva ingene abantu baha agaciro ijambo. Nahejeje gutanga umugisha. Nta n'usigaranye. Umuvyari yiyumvira arahigisha bati wowe uzotungwa rero n'inkota yawe. Yawe umugisha usigaye. Nikoresha kubiki baraha agaciro ijambo babwiwe. Bafati uyu muntu si umuntu asanzwe. Arambwiye ijambo kandi Imana kubwiwe. Mwiyumvire Isaka ntiyarana kibona. Je nama ndavyitiranya canke nama ndabigereranya nuko Isaka mu buryo bw'impwemu yarasigaye yabona ibyijije. Kuko ntiyarazi umugambi w'Imana. Wari uzi ndi Rebeka. Mukama ntawura. Mugabo nikibuza yuko Imana ibati umviriza ujya nyene wokengera. Ataguheza genu heza giko. Alo? Ujya wowe ubona umengo nakibona neza. Atari we avuze. Nico bituma mwabana nama ndababwira mwitondera ijambo abavyeyi bo bavugako. Naco bitwaye ko nashaka waboregwa ari umuvyeyi yakuvyaye. Uritondera ijambo yo kuvugako. Namwe honorer les parents. Kuko hari ijambo Imana ibatumviriza ashaka boregwe, ashaka giriki ari umuvyeyi wawe aguhezagiye, urahezagirwa kandi akuvumye. Shauri yako. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aravuga ati nta wundi iyumvire abahungu babiri bapfuye ijambo. Yanyivye ijambo, yanyivye umugisha. Kandi iryo jambo ko ryabavuzweko nimwasoma Bibiliya niko babayeho. Haleluya. Amen. Muko muravyumva? Imana ishimwe cyane. Kurasha kwereka iki? Yumva ijambo ari hagaciro acaragizera. Je te dis, croyez que vous avez reçu. Alléluia. Amen. Aho cyavuga ati umviriza Imana yavuga mu buryo umwe cyangwa ubundi. Nukare Imana n'amahera ntwayakiriye. Mugara batayakiriye ndabwije ukuri. Kuko bataye agaciro ijambo ryavuzwe. Alléluia. Mugabo abaanye barizera ntiyongera kwiraburanirwa. Mani majambo ariko arakira. Imana ishimwe cyane. Nimwe abandaye musoma izo nkuru ego umwana yaramuronse. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu shaka kuvuga kujyanye no kwakira, gusaba no kwakira. Nabwica mbere menya ko uri umwana asabase. Ico ni cambere. Kiraguha assurance. Imana ishimwe cyane. Ica kabiri umviriza hindura attitude igihe ijambo rije. Haleluya. Nilikeneye kuba ijambo ri kilometrique. Iyo ari ijambo ry'Imana ryakira hama wize. Uhindura attitude ntongere kubabazwa n'ivyo utarabona kuko wamaze kubyakira. Imana ishimwe cyane. Nimba no kwavuga ngo umukene ubwo ati kadesi n'umukene. Kwereke waramaze kwakira. Mugabo utarakira baguye ngo umukene uvuga ngo kandisha. Kwereke nturakira nturizera. Bene data shaka bibe pratique mu buzima. Ibi bintu nje ndababwira sindiko ndababwira amateori yo muri Bibiliya. Ni ibintu que j'ai expérimenté dans ma vie. Sanga birakunda, sanga ça marche. Je suis en train de témoigner. Alléluia. Quand ndashingira intaye ibintu nabonye bikora. Alléluia. Toujours rero y'ijambo rije. Ukwizera kukuri. Muri Yakobo havuga ukunyi. Wa muntu urashaka kubona ko kwizera kutagira ibikorwa gupfuye. Nyereka ukwizera kwawe kutagira ibikorwa nanje ndaza kukwereka ukwizera kwanje ndakukwerekesheje iki ibikorwa nkora. Haleluya. Burya umuntu yakira aja mu bikorwa. Aja mu bikorwa. Mwene majambo iyo tuvuze ati saba Imana iraguha hari baca ngo nasabye Imana akashaguma yicaye. Imana narayisabye izoma. Narayisabye umugore izomumpa. Ntuvugisha abakobwa muganga Imana izoguha umugore. Ivyo rero mwamisore ngira ndababwire kuko abakobwa bo mu nzu y'Imana baherera mu bapagani kuko mwe mutavuga. Muguma muri ngaho gusa ngo Yesu wanje aragukunda. Mukunde wewe nawe. Haleluya. Ya baherera mu bapagani kuko umuhungu abango nzosenga nzoja gasozi akara hiyo kakure urukura hibongoza
umviriza genda umuramutse ndashobora kuza kuramutsa muri wanyu ukamuramutsa ku murango bene umurango babona sivyo ukamusanga iwabo ukamuvugisha ukamuha agakado ibiko umva atabikogwa mama pastor musenge ndagusengera ibiki wako ndakubwira ndagukoca ukanga Imana izomuma hari n'abandi avuga ngo umva nzofunga amaso kuwunye ngo hama ngo ndarenda murota hama ngo cengera yambwiye ngo Imana yakumpaye aravuga ngo nanje Imana sivyo yambwiye nagukundishwa nuko umubwiye ngo Imana yakumpaye agukundishwa nuko akubona uri kuramwiyegereza uri interesse ivyo rero ni bya bikorwa byo kwizera kuko wizera ko Imana yamuguhaye ushutera intambuko ukagira ibikenewe ko wizera ko Imana yaguhaye inzu ushutera intambuko zikenewe naho ko barakade ni mwibanko ukagafata ko wizera ko Imana yabikoze mugabo umuzinza amaboko ngo bizikora ntibizikora iyo nzu ntiziyubaka ibikorwa c'est comme ça qu'on reçoit ugasanga ibitari gukunda mugabo kwera wizeye ugasanga uragiye kudodora yavuze dodora mururugurirwa ukagenda kudodora hanye hari n'igihe udodora habikanga mugabo kuko wizera ko Imana yaguhezagira ugati naho byankiyaha simpagara kuko Imana yamaze kumpezagira reka mbandanye naho. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Imana yabwiye gute Yosuwa uzogeza ryari kwanjanjwa ku gihugu namaze kubaha bane maje Imana ati igihugu je nakibahaye mugabo mwumvirize ega si Imana yagiye kugwana ngo wabone Imana irurutse ngo ikiragwana nibo bagwana. You do the fighting, I do the giving. Bikoma naho wowe gwana tonda urugamba nanje ndaguha intsinzi. Est-ce que vous comprenez? Wowe kora igikorwa nanje ndaguha kuroranirwa mu gikorwa. Wowe bijemwo nanje ndagucira inzira ubirimwo. Mugabo umuntu aguma yigumira anye ngurumva ngo Imana yarampaye uguma no mu myaka 10 uzoburi muri ivyo nyene Imana yarampaye kweki nta gikorwa wakoze cyo kwakira. Haleluya. Ibikorwa dukora nivyo byakira umugisha Imana yaduhaye. Ng'impamvu Imana ngo ati nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, amaboko nshiramwe amaboko yawe. Ngira mugenzo ati shiramwe amaboko yawe. Haleluya. Shiramwe igikorwa cawe. Haleluya. Haleluya. En fait diko dabigisha ibintu biri simple. Abatari bakendazi ko muramaze no kuvyiga hano muri no shengero. Mugabo turakeneye kubipratika mu buzima. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nimba ari cyo wasavye Imana izere pratiquement. Ngo narize mukirere hindura attitude. Mwati Imana yabimpaye ko ndi umwana wayo. Tangura ubinezerererwe bigendere mu nk'ubifise ndige bitaraboneka mugabo wo bigendere. Haleluya. Abakristo muri hano hari abantu babitiranya n'abantu mutunze cyane. Rero ntibabitiranya bari babonako. Rero iyo bayikubwiye ntuvuga ngo yango ngo muri bati nivyo amen. Niko biri. Haleluya. Ego hamwe navuga ngo yango jengo vraiment ngo sukwicisha bugufi. Nimba abantu bakubona yuko utunze byemere. Uvuge ati ndumutunzi nubwo amahera yanje utayabona hambwa ndumutunzi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Saba Imana hama wakira bivuye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ikintu cyanyuma rero shaka ko turangirizako. Ça c'est un secret ngira ndabahi. Munsomere Matthieu 7:12. Yesu akavuga ngo saba nimusabe muzohabwa. Hari ikintu yaherejeko kiri important. Matayo igice c'indwi umurongo wa 12. Nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe kuko ivyari byagezwe n'ivyabavugishijwe n'Imana. Urumva ibi abivuze ahejeje kubwira abantu tiri musabe muzohabwa. Twusaba wese arahabwa. Sivyo acuba ati mwe muri babi murazi guhereza ibyiza abana banyu so wanyu mu ijuru azorushizaho namwe kubaha ibyo mukeneye sivyo. Acavuga ngo nuko rero ico mushaka abantu babakorera aba ariko namwe mubikorera abandi kuko ivyo ari byagezwe n'ibyavugishwa n'Imana.
mani majambo ivyo nivyo abavugishwa n'Imana canke ivyo byashaka kubigisha. Munyumvirize neza, iyo Imana iduhaye ikintu tuvyita gute? Canke Imana ikoze ikintu mu buzima bwacu tuvyita iki? Tuvyita igitangaza. Iyo wasavye Imana ikintu kigakoreka uvuga ati Imana yankoreye igitangaza. Siko bimeze. Muyandi majambo igitangaza ni action y'Imana mu buzima bw'umwana w'umuntu. Ni iki Imana ibikoze. Muganga ndabereke ubundi igitangaza mu buzima bw'umuntu ni iki? Nico cose wabona umengo ntaco ushobora kwikorera. Mugabo iyo gicitse realite ugikorewe n'undi muntu kiba ari igitangaza Imana igukoreye. Siko bimeze. Byumvikana ngo munyumvirize neza. Reka nihe akarorero. Mwiyumvire ko ari umuntu adashoboye kuronka ibihumbi 100 mu buzima bwiwe. Mugabo arafise agaproje ashaka gukora kandi kugira gakoreke neza arakeneye 300. Mugabo kuri we n'ibihumbi 50 aba ari ikintu gikomeye cyane kuyaronka. Sivyo? Haca haza uwundi muntu aramenye besoin y'uyu muntu. Hama uwundi muntu amaze kumenya besoin y'uyu akeneye 300. Mugabo abona ko adashobora kuronka n'uwo muha gukora imyaka ingahe ntiyoshobora kuyaziganya ngo yabike ngo yaronke. Uwundi aje Imana ikaba imushikanye ku rugezo aho bihora bishika wanashaka akagira iminsi mikuru agakoresha 500 mu munsi mukuru canke birenga avyishakiye akaca agira ati sha ndumva ashaka gufasha afata ibyo 300 akabimuha. Kuri uyu yabikoze c'est une action normale kuko arabishoboye. Sivyo? Siko bimeze. Kuri uyu yabikorewe ni iki? Shaka kubigisha iki? Murashaka gukoreshwa n'Imana ibitangaza biheraho oya. Nubwo raba kijyo ushoboye gukora gisanzwe mu buzima bwawe ni wagikorera umuntu mu buzima bwiwe bicika igitangaza uzobukoresheshwe igitangaza. Ngaho mumvirize ico nashaka bashikana ko ese ati nuko ico mushaka ko babakorera kuko iyo uja gusaba Imana ubushaka Imana igukorere igitangaza. Mwumvise le secret. Mwana majambo ofite ikintu cyo gusaba no guhabwa n'Imana harugara yamwe secret iyi. Imana kubwira ati genda wewe nawe wige gukorera abandi ibyo ushaka ko jewe ndagukorera. Sinzi ko mumvise ico kintu. Ça c'est la clé. Hari ibintu bisanzwe ubona mengo ni bito. Mugabo wo kwiga kubikora byoza birugurura imiryango kugira ngo nawe Imana igutangaze. Nimurumva abantu bagushingira naye ati jewe nabonye umuntu cyane nabonye situation cyane nabonye promotion ugasanga abikubwiye kuvuga ati iki ni gitangaza. Byahereye he? Nuko natwe twiga mu buzima bwacu gukoreshwa n'Imana ibyo bitangaza kuri bagenzi bacu. Imana ibahezagira. Haleluya. Bene data, ubuzima rukristo n'ubuzima aho umuntu agenda abona Imana. Kandi ngira ndabwiye kino kintu, Imana irabikunze cyane kwigaragaza mu buzima bwacu. Ni nayo mpamvu ifata umwanya wo kutwigisha inzira zayo kugira ngo dushobore kwibona. Mwibuke ikintu Yesu yavuze ati muzombera ibyabona byo kunshingira intahe. Haleluya. So Yesu nitumukorera nk'abakorera umugambwe. Yesu tumuvuga uko twamubonye. Kandi nawe nico yifuza avuga ati ndashaka munyibonere. Uraze iyo umaze kwibonera ikintu nawe ukwigisha kugishingira intahe. Nuko murantahura. Ngimpamvu afata umwanya kutubwira ati nimusabe muzohabwa. Aje kwitubwira akasha twigisha n'ingene dusaba n'ingene duhabwa. Kugira ngo dushobore kuvyexperimenta mu buzima bwacu. Tumaze kuvyexperimenta dushobore kugira abantu ati by'ukuri saba Imana
urahabwa. Haleluya, haleluya. Rero twasenze kandi azi yuko turafite ibyo twasabye Imana, kandi azi ko Imana yatwumvise. Haleluya, Imana yatwumvise. Ndashaka gufata umwanya wo gushimira Imana. Hama hamwe twasaba, nimba utasabye ufata umwanya usaba Imana. Mugabo tumere nka Ana, utangure kubona ivyo Imana iguhaye, utangure ibishimire ukiri hano nyene. C'est ça la foi. Alléluia. Data turi hano, nous disons merci Seigneur. Kubwa wavuze ati nimusabe muzohabwa. None mwami twasabye mwami, kugira ngo mwami Seigneur umunezero wacu ube uwuzuye, kandi natwe mwami turonke intahe, ubuzima bwacu bucika intahe. Turi hano mwami tugushimira, turagushimiye mwami wo mugisha uduhaye. Data twasenze nka Yabesi, twagusabye mwami tugati isi co tuba ukaduha umugisha. Mwami nk'umwungere w'ishengero, ndanasabye mwami umugisha mwami kw'ishengero ryose. Esi coma mwami ugahezagira rino shengero, esi coma ugahezagira mwami abanyeshengero bose, esi coma Data Seigneur abakristu bose mwami bari muri rino shengero ukabahezagira, ukabaha iwabo aho baba, ukabaha mwami ivyabo, ukabaha mwami ibikorwa vyabo mwami, ukabahezagira mwami mu bikorwa vyabo vya misi yose, mw'izina rya Yesu Kristo. Data tuje nk'abana bawe, turizera mwami ijambo ryawe, turizera umutima wawe, uri umuvyeyi wacu, turizera ko ushoboye kandi turakiriye mwami. On ne sera plus jamais les mêmes. Ndagushimiye Data, ndagushimiye mwami, ndagushimiye mwami yuko ibyo ugiye gukora mwami bizoguhesha icubahiro davantage, bizotuma umenyekana mwami, n'aba ari twebwe mwami, ariko mu kanwa kacu mwami hamwe hari ishimwe ryawe, bimenyekane kuri Imana. Natwe tuzogushingira intahe mwami, aho tuzogera hose, aho tuzokandagira hose, abo tuzoyaga bose, abo tuzohura nabo bose, tuzobabwira ingene uri Imana igira neza. Haleluya, haleluya. Kandi ubuzima bwacu mwami buzoguhesha icubahiro ubu n'ibihe byose. Reka icubahiro kibe cawe Data, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahezagire cane.